ndakuramukije inshuti mukunzi ibiganiro bya Indundi TV ndakuramukije inshuti mugenzi wa entertainment ya kabiri gatano nko kusanzwe ubizi nitwa Allen the Really banyita Jean Allen Duwarugira ariko ukabonze nka Indundi Boy canke Allen the Really iyi ni Indundi TV yami hari kugira ngo ikuzanire update ku muziki w'u Burundi nyuma ya kamera nkuko vyama namandi kumwe na King Max ariko ni miss yose namandi kumwe n'umutumire wanje kenshi urabizi inkorera muri music nkorera muri entertainment bivana naho uko byumva ariko nkondera mbanze ndamutse umutumire wanje gira kana turamutsa ndakuramukije mutama amahoro cyane mumeze neza meze kuru kabisa turi kuri Indundi TV abariko baradukurikirana bipfuza kumenya nti nicaranye nande asanzwe akora ibiki okay wicaranye na Sailo Soldier Boy asanzwe ari ingabo y'igihugu kabana umuririmbyi Sailo Soldier Boy nkiriko ndabona izina Sailo Soldier Boy nari mfise amakenga yo kubaza ati why witwa Soldier Boy ariko nje numva kari ingabo y'igihugu Soldier uracyari muto ivyo bintu bigiye mu ryari okay haraciye igihe kitari gito ndagenda mu ishuri rya gisirikare ndiga hama ibisigaye biza mu nyuma nahejeje ishuri neza na neza Soldier afise petira yadora twumva ngo ba generale bande afise petira oya iryo ni banga rya gisirikare iryo ni banga ry'akazi kiwanje nawe bihuriye n'umuziki yes Sailo Soldier Boy no muririmbyi no musirikara kongera ka umuririmbyi neza na neza umwuga wo kuririmba wawutangwa iryari canke ni ryari wewe wibonye nka Sailo Soldier Boy ko ufise impano yo kuririmba okay jewe umwuga wo kuririmba nawutanguye kuva kera nciga ntaraja no muri ivyo byako kazi hanyuma rero maze kubona iyo talent indimwo ndayikomeza kugeza kuri no munsi nkabandiko ndagerageza kubaka izina nk'abandi ndi muri competition cyo kimwe n'abandi kandi biriko biragenda neza neza na neza watanguye kwinjira muri studio ryaruvuga ati no munsi je ndafashe decision ndinjiye muri studio kugira ngo sohora indirimbo okay natanguye kwinjira muri studio muri 2014 yes Nivyari bigoye intambamye wahura nazo zari zihe uburyohe wabona muri uko kwinjira muri studio wabona nk'ubwahe wari ufise vision ishaka kugukurahe ikagushikana hehe okay vision nari mfise muri jewe nuko buri gihe nama numva muri jewe mfise message nkeneye guha abantu numva afise ikintu no kwigisha abantu na cyane cyane kubijanye n'indirimbo zihayagiza igihugu cacu cy'u Burundi indirimbo z'amahoro so n'indirimbo zo gushimira uhoraho ibintu nk'ivyo yes iyo uri kuratanga message aba wipfuze yuko umuntu ariko aragukurikirana yumva ubutumwa bumeze gute buvuye kwa Sailo bumushikira gute ariko kandi bukintu babandi okay ikintu cyambere mba nipfuza nuko message mba nateguye ishika ku bantu bose yerekeye ikabigisha igahindura ikintu kuri bo yes kuko hajya umuririmbyi n'umwarimu akomeye kuko atanga message kugira yigishe abantu benshi batandukanye kugira igiri cihinduye mu mitima y'abantu uno munsi uri karadukurikirana arabona ko turi kumwe ariko atazi Sailo neza yo mumenya gute yo mumenya biciye he nimba kwikora mu gahogo nimba kugira iki nimba kumva iyo message yo rutanga yo kumenya gute okay ukuntu yo menya so si ibintu birebire cyane gose yo raba mu ndirimbo z'abarundi ndiko ndakora kabisa hama bisigaye no muha message mpabandi live akayibonera okay ariko tubaraba kugira ngo banabone muri karirimbo bari okay wavumbwira yuko natinye kamera wapi man kuva na kera igihugu cacu camyari igihugu gifise abagabo bijunja n'ijambo abagabo atari utugabo dufise intwari duhoza ku mutima oyiguza umwami mwezi gisabo uwo nawe si uwundi bamwita bihome nkeneye kuba intwari nka sogokuru nkeneye kuba intwari nka Che Guevara nkeneye kuba intwari nka Nelson Mandela nkeneye kuba intwari nka Kwame Nkrumah nkeneye kuba intwari nka Colonel Gaddafi nkeneye kuzokwama ndi intwari Sailo Soldier Boy Sailo Soldier Boy ngo akeneye kuzokwama ari intwari Sailo umuntu agukurikirane gute ku mbuga zawe aho yo kuri indirimbo zawe yo zikura hehe neza na neza okay yo zikura kuri YouTube yes arondera Sailo Soldier Boy ahita zibona immediate
yes. jewe nshitse kuri YouTube yawe icyo tuma ngufasha ukabona ko nagufashije no cyankora iki kugira ngo direct mubona ati hari umunyagihugu Murundi yagiye kuri YouTube yanje arafise ikintu naho ntamuzi arafise ikintu yafashije. Okay, uko biri kose ndibaza nkuko ubizi nuko vyama bigenda urashobora kugira subscribe ya hama bintu bikabandanya kugenda neza. Yes. Sailo uno munsi niho nazindutse mbona suno munsi gusa ahubwo bimaze iminsi ndabona hari igiteramo kigiye kuba itariki 30 nimwe zo ku kwezi ko tuko turasozera umwaka uri kumwe na Big Face on the floor uri kumwe na Nyamate nkoko aheruka ngaha kubivuga uri kumwe nabandi bantu bariko bice bigacika Mutima comedy nabandi benshi noba ntazi bimeze gute uno munsi uri kuragukurikirana na cyane cyane ku bantu bo mu Kayanza canka bari ngaha bagugushigikira bo guherekeza mu kugushigikira bo babwira iki kuri ico igiteramo bimeze gute byifashe gute mu bateguriye iki? Okay, ikintu nobabwira nuko igiteramo kizoba ari igiteramo gikomeye cyane gose gihuriyemo ibihangange bitandukanye. Hama nobasaba yuko boza bakadufata mu mugongo bakahishikira bakabona by'ukuri ivyo umuntu aririmba ko ariko imisi yose yama bakabibona live ni ibintu biriko birategurwa neza kandi bizitabwa n'abantu benshi cyane gose mu Kayanza kuri hotel Kamotel. Yes. Jenshobora kuba ntazi abo barimwo maybe abarabona ashoboye kugira wacu badondagurira abaririmbyi bazoba bahari abazoba baguherekeje kugushigikira kugira ngo baze basidukane niyo nakarusho bazokura muri ico giteramo cyanyu. Yes. Okay, icyambere cyo nuko akarusho bazokura muri ico giteramo cyacu nuko buri umwe wese azotaha aryohewe ndabimwemereye kabisa kuko urabona yuko n'amasaha ari amasaha meza tuzohera 18h mpaka buce tukanyukura. Hazoba hariho Big Face on the floor uramuzi gihangange, hakaba lo comedy Mutima, Nyamate, Melody abaririmbyi nabo hazoba hariho Arnovic, Tiger Blues na Burundi, Hakijizo, Linoji n'abandi benshi cyane gose bahariya muri Noro nyeneza Kayanza Ngozi. Hariyo n'abazova mu ntara zo muri Side za Makamba Bururi nka Eli Brown AG n'abandi benshi cyane gose. Urumva ko ari ibintu bizoba byasananikiwe n'abantu benshi. Kubera iki Sailo Soldier Boy wahisemwe kuja mu Kayanza ukacushira kuri iyo tariki ya 31? Okay, urakoze kumbaza gutyo. Impamvu nashize mu Kayanza je ubwanje ndi umunyakayanza ndi umwana w'imatongo. Rero bimaze gushika gutyo wonye urazi yuko n'ikintu cyambere duhamagarirwa no gukunda iwacu. Narumvise fise ikintu ku mutima no korera iwacu, narumvise no koranya imvukira za Kayanza zose abaririmbyi na cyane cyane bimatongo. Yes, sabi matongo gusa navuze Kayanza yose kuko umushimikira kuri matongo hari cyo yiziko. Nikora numvise Big Face ncamvuga ati wow ni ibintu biryoshe cyane kubona abantu muva hamwe mukamuri mu gisagara uno munsi mukaba mwavuze ati itariki 31 ndazi hari biteramo byinshi byarondeye Big Face ariko yashimye kuza guteramana n'abanyakayanza. Ndi sure yuko no munsi tuva ngaha hari uwamuhaye deal itariki 31 amubwira ati ntigishoboka nzo ndi mu Kayanza hakoze bwabo umwe ndavyizera. Cyaduhamagarira ikirere barundi ubutumwa busigarana buvuye kuri Sailo Soldier Boy nobwaye kugira ngo dusene basoze. Okay, ubutumwa no basigarana ikintu cyambere nkunda jewe mu buzima bw'iwanje ndumukunzi w'amahoro, ndasubiyemo umukunzi w'amahoro. No bahamagarira abarundi bose kwijukira guhuza muri byose no kubabarana muri byose bakamana urukundo. Hama abazohashika nabo muri iyo concert ndibaza yuko atakintu na kimwe bazogaya kuko ibintu byose biteguye neza, nta uzicwa n'inyota, nta uzicwa n'inzara muri make sivyo. Urumva yuko ijoro ari rirerire kandi ibintu bizoba bimeze neza. Hari imigwi myinshi iri kazanura mu Kayanza izobica bigacika. Yes. Sailo reka ndagushimire kuba waje kudutumira na cyane cyane mu gitaramo kigiye kuba itariki 31. Ndagushimire kandi nakwipfuriza urugendo rwiza rw'umuziki na cyane cyane no guhezagirwa muri ico gitaramo mugiye gukora mu ntara yanyu ya Kayanza itariki nk'iyo itariki 31. Ndagushimire cyane kuba watugendeye kandi.
Okay, murakoze cyane gose nanje ndabashimiye bimwe by'imva mutima kuko ntumwanyitayeho mugashobora kumpa karibu ntimunyenobe muri make mu kirundi ciza. Asante sana. Merci sana. Reka nawe ndagushimire twari kumwe kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma nabikubwiye. Uyu yitwa Sailo Soldier Boy ni ngabo y'igihugu. Sailo Soldier Boy, sorry navuze Sailo, ni Sailo Soldier Boy ingabo y'igihugu, akaba kandi n'umuririmbyi ariko icari cyamugenjeje kwa kudutumira mu giteramo kigiye kuba itariki 31 z'uku kwezi nyene kwa Kigarama, aho ubona yuko tugiye gusozera umwaka mu ntara ya Kayanza. Turi kumwe na Face on the Floor, turi kumwe na Sailo, turi kumwe na Mutima le comédien, turi kumwe na Nyamate, Arnovic n'abandi baririmbyi benshi bazoba baherekeje mu ntara ya Kayanza ndetse no mu ntara ya Makamba. Nibaza yuko wowe munyakayanza utosiba, ariko kandi no munyabujumbura agifuza kuzoburudika ari kumwe nabo. Nibaza yuko ikibanza ari mu Kayanza, ibintu bikazoba bimeze uko. Allen the Really, behind camera ni King Epimax, iyi ni Indundi TV, ariko subscribe tunashenga ibikorwa kugira ngo tubandanye dukuza impano z'abarundi n'abarundikazi.